Mimire nimba agikeneye irindi humure aracirukanga pe. Mr Soro arazi gukina ako kantu kwere. Mr Soro arazi gukina cyane. Ahubwo abo bana nyene nibakore cyane. Ego. Nje ndazi mu bantu bagira ubwo bakadora veri ntarimo. Ego. Ahubwo kadora veri kintu mfise. Ego. Ubwo bwitange ndiko ndavugira. Niyo mpano mfise yo kwihangana. Ico ntamwe amafaranga mwaba bossi mwaba. Ico ngo bitamwe izo miliyoni 100. Bakora dukurikirana cyane. Cyane reka ko bageza hariya. Umugaje w'abakobwa bose bari mu Burundi baranyice. Ukabazana. Arvera za kuba nimero ya mbere. Mu bantu je maze kudirectinga. Ego. Arvera cinema arayishoboye cyane. Sivyo? Kadora vere muramunzi mu gukina vraiment je nibaza ko ari mu bambere cyane simvuze ko ari wa mbere mutwumve neza ari mu bambere pe ego ndavyemeza nanje Chris nawe nyene ni intwari vraiment mu bahungu dufise Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke dusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Wagwan ma people mwiriwe mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza natumeze neza isho boy MC Gondo C alongside But Mix Easy reka manze mazishimira Imana cyane kuko uradukurikirana hagiye atsanzukanye abari mu Burundi cyangwa mu diaspora hagiye atsanzukanye abari mu bihugu bigiye atsanzukanye niteka ridasokora hisemwe kugira subscribe kuri Anashare Desa57 turi kumwe n'umutumire adasanzwe gitwa Amede Manirakiza umwanditsi w'amareresi menshi is blessings after blessings numva neza yuko mafise byishimo cyane kuko niteka ridasanzwe Amede Manirakiza umeze gute man nameze neza mtamu long time bro turonderana tuburana man hari hizigiye kinini abakunzi ba Anashare abantu mwambari ati Amede nakeneye yuko uzomudutumirira kuri Anashare kugira twiyagira ibigiye bitandukanye ariko ndamukiriza abakunzi ko baradukurikirana hagiye atandukanye ndabaramukije cyane abakunzi bacu abakunzi ba cinema muri rusange abakunzi ba Anashare ego nukuri turazirikana cyane uburyo mukunda ibikorwa byacu ego ariko imbere yuko ntangura ikiganiro urabona yuko ni the same color twambaye ibintu bisa abantu b'Imana kandi turasa nivyo twambaye turasa ariko Imana turasa ariko ni color yemegwa n'Imana ndabese cyane nivyo ariko Amede ndakiriye kumenya imbere yuko tuza gutangura kuri carrière yawe kuba tukubonye muri cinema kanaka ndakeneye ko atuyagira ubuzima bwa Amede Manirakiza ninde muri rusange kugira tuze kushika ku izina ryagiye uri muduza cyane muri carrière gukina amasinema mu gice cy'umucango w'umwanditsi Amede Manirakiza ni jewe nyene turetse ko hariho nabandi ba Amede mugabo jewe Amede niko ndavuga di umwanditsi w'amasinema umuscenariste nkaba director ujyayobora amafilme nkabana nserukira n'imbere y'amategeko uruganda rukora amasinema gwitwa BMT Buja yego rimwe na rimwe ndakina gafilme iyo bibaye ngombwa nkaje imbere ya kamera mugabo keshi nkunda kuba ndi nyuma ya kamera ngo niko buzima bwanje ariko haheze igihe kinini tutariko turamubona muri cinema Amede Manirakiza nivyo watubare neza yuko muri BMT Buja bihora bishikugakina cinema ariko muri kino gihe ni Amede tutariko turamubona cyane muri cinema y'u Burundi mu muryango wa BMT habaye iki byagenze gute kugira Amede gushika ino saha turiko turamubona muri cinema y'u Burundi
Bwa mbere muramba barira kubera mwumva mvugira amazuru Ego. maranye imisi akagripe turi muri sama nane mwatanabizi cyane. ego Nuko rero nta cyabaye, nta kintu gitangaje cyabaye, ego ahubwo muri sinema muri BMT wacu twariyumviriye kubera ko ibi bintu navyinjiyemwo nsa Ego. n'udirectinga nubwo Ego. nandika nkongera ngakina, ariko cyane cyane ku directinga nasanze donc umva kujya kuntu ugenda widokimanta ego urondera ukarondera ahari nguvu muri sinema kugira sinema igira inguvu, nihe umuntu akwiye gushira inguvu. Ego. Nasanze aho gushira inguvu hambere ari ku ego mudirector. Tumaze kubibona muri BMT turavuga tuti umudirector rero dukwiye kuhashira inguvu nyinshi cyane, ego kubera no hanze hose buriya niyo umuproducer atanze akazi ego ntabwo ahakaza abasineyaste bose, Ego. ahubwo ahakaza umudirector. Ego. Umudirector nawe akaca yangaje abantu zenye abakinyi, Ego. niko bigenda. ego Rero tubibonye cha turavuga tuti rero Amede we banze usohoke sohoke imbere ya kamera kugira tubanze dushireho inguvu kugira tudirectinge neza zino film. ego Hanyuma bifatanye nuko nanje ubwanje maze kubona ko muri sinema Jesse icyanzanye navuze ni guha agaciro sinema y'u Burundi. ego Mwico gihe rero bikaca bifatana n'ukuntu je nshobora kuraba uburyo nkina nkaraba body yanje nkavuga nti aha nshobora kuronka abandusha. ego Vuga rero filme rero nayanditse ego nkabona ndarosa uwundi muhungu ashobora kundusha, ego aho nca mvamwo. ego Kandi iyo ngiye inyuma Ego. directinga neza gusumba uko mba ndiko ndakina. aha ego Rero nico cafashe, ariko muri no minsi ngenda ntanze solution. Muri no minsi turiko turagerageza guforma abandi ba director buke tutihuta. Turamaze kuronka abatari bake burya naza kubigaruka ko cyane nagiye mbona hari amazina kana kanza kugaruka ko cyane nagiye mbona muri BMT muri ko muraduze cyane mu mpano zigiye santukanye, ariko ndemeza neza yuko intore ni ndari sinema ya mbere yagiye ironka ama viewers menshi mu gice cy'u Burundi 1 million views siko. Ariko mwakoresheje imbaraga zimeze gute kugira mu ronke 1 million views twage tubibona muri sinema y'u Burundi ibyo tutari tumenyereye? Mbo nta mbaraga zitangaje twovuga, nta wovuga ngo twakoze ibiniri oya, twarakoze bimwe nariko ndavuga kuvuga ni strategy. Urabanza ukiga ukamenya aho nkwiye gushira ingufu ni buriya gusohoka kwanje, kandi nibaza ko ari ryo rya mbere mu ntore ntindi niho hambere nari ntango yo gusohoka imbere ya kamera nje inyuma ya kamera cyaragize ingufu cyane. Cya kabiri no kuvuga naciye mpa agaciro ndaza kuraba mu bakinyi bose mu Burundi ndavuga nti Kadora Vere ni sawa, Sabasi hani sawa, bya bintu by'ubwikunzi ngo kajye kabanza cya Sabasi no twikira ngo ndavayo. Ivyo zose vyahaye ingufu igikorwa, turacicarira neza turakora, hanyuma nirahezagira. Nuko iyo ubonye abantu muri sinema kanaka ubona neza yuko bafise hariho izindi sene kanaka zoba zikwiriye aba new generation kanabyituko, kuko tuko turabona new generation bariko barakora cyane, ariko ugasanga hariho amasene kanaka ari karahabwa abantu, ariko ugaza gusanga ntibabibereye cyane kuko kumva kuyo ku mpano siko. Numva shaka kumenya igisata cha sinema ubona bimeze gute muri kino gihe? Mu gisata cha sinema bimeze neza cyane. Je n'ukuri je ndabishima, abadashima n'akazi kabo. Je ndabishima kubera ko kwanza kano kavuyo kwa mbere filme, kwa kabiri filme, kwa gatatu, kila munsi ubunye ufise umunsi sinema isohoka kwa munsi. Kijya ni ikintu ciza ca mbere cerekana ko turiko turabihurumbira. Ikizoba gisigaye ni nico no kwita amashure. Donc simba amashure komutera. Donc kwiga kumenya basi ubumenyi. Hazoba hasigaye ko twiga ikintu cyoteza imbere sinema, hama nitwamara kugira ubwo bumenyi tukaja duteranya ni courage dufise no munsi film izogenda neza. Nka director Amede ubona quality zimeze gute muri sinema y'u Burundi? Kuko twihweje cyane muri quality z'ibindi bihugu bigitandukanye, turabona neza yuko hari ibihugu byadusize cyane mu iterambere muri sinema y'u Burundi. Ubona quality imeze gute? Ubona bimeze gute mu iterambere? Sineza kuvyukuri ntitwoza kwigereranya n'ibindi bihugu. Karite dufise si karite iri presentable mu bindi bihugu pe. Ariko ntimwibaze ko mu Burundi habuze karite ziyiza uno munsi yoshobora kuja guhigaho. Kuko hariho amafilme menshi aguma agendana no munsi guhigaho kandi y'abarundi. Ahubwo ntari muri aya amafilme turiko turabona ari trending ngaha kuri ntuze kuri YouTube. Ikindi naco no kubwira
aho turi karite nubwo itari nziza yo yo kwigereranya n'ibindi bihugu ego aho turi ni heza cyane kubera ko mwibuke ko sinema ni yahijya yejo itanguye kugira umuvuduko hijya yejo aho tugeze rero naho twakwishimira ahubwo tugira ingufu tugire karite nziza ego ego nico ikintu wishimira muri career yawe nico ikintu wishimira muri no rugendo rwago muri sinema kuva ubigiyemo kuko hari ama challenge menshi wagiye uhura nazo muri mu buzima bwa misi yose canke mu rugendo wari kurakinamwe muri sinema canke ubwanditsi nico ikintu wishimira nico ikintu wishimira mu rugendo rwawe canke niyahe challenge wagiye uhura ndakiribuze kubinyishurira ko bino bibazo bigera kuri bibiri nico ikintu wishimira nico ikintu wishimira mu rugendo rwawe nico ikintu challenge wagiye uhura nawe uravuga ati je bino bintu bya sinema kubona nabihisemwo ahubwo no ndabivamo nkabirekera abandi bo icambere ico nishimira nuko ndiko dakora nkiri ku ego ico nico cambere hama ico no kwita nk'intambamyi zagenda zimbako ni intambamyi umwe wese yogira ego abara kuvuga ngo je narahevye inshuro nyinshi uheba sinema byabaye nka yona kwa kundi hahungiye agasanga niho aho Imana yamutumye ego rero je narahevye kenshi ariko jewe challenge ya mbere kuri sinema uburohe ntacyo bimbwiye kuvugwa nabi ntacyo bimbwiye kuba hari ibindi ntakoze ntacyo bimbwiye ahubwo ikibazo no kubona mfise projet ntizigenda nkuko nshaka kuvuga challenge ihari n'amafaranga kandi ninko twese abandi basinayase bariko bamva kino kiganiro bafise ikibazo c'amafaranga amafaranga naho ufa yarose ariko byibura abandi benshi barafise amahirwe yo gukora kila projet biyumviriye bakayikora ariko ngaha mu Burundi urabizi yuko nta naho mfise je noja gupresenta projet ngo ni mumfashe mu miliyoni 50 nkore film heza gukoresha udufaranga twiwanje utwo natwe je tunsaba donc mvugishije ukuri uburyo je mfise bunyemerera gukora filme imwe mu mwaka canke zibiri bisigura yuko Amedemana irakiza gushika ino saha nafise navuga ati aba manager bo bamutagwa imitahe canke aba support ngo ndafise filme ngo mpamahera rero oya ivyo biragoye kugira kubera nk'ubu jewe ari hamwe haje nk'umuntu avuga ati Amede amafaranga yose uzokenera ego gukora film ego tuzoyaronka mwiki gihe je no baha filme amasetso hamwe dusohora kabiri mu ndwi misi yose zikaboneka nkongera nkabakorera filme international je no bishobora ego ariko buryo ego wibaza neza yuko habuze iki kugira abantu bagwiza tonga kubera dukurikirana canke aba big manager abagiye batsanzwe ko dukurikirana kugira babaha iyo mitaye mu kugira mukorere ndemeza neza yuko gushika ino saha ndemeza yuko sinema mu Burundi muko maraduze rap y'igice cy'u Burundi habuze iki ikibuze kiriko kirakogwa nama nabivuze ego erega aba boss ni tureke kuza turababeshera nibabimenye none nk'ubu nka wewe nturi bugende mwibarabara ngo uzuraha igihumbi basega bose fo kumenya umuntu basi ukavuga uti uyu muntu birumvikana ko nkuye kumufasha ego rero twebwe filme uku kuntu tegeza kubumvisha nivyo bikenewe gukora cyane twisofye kwanza kuko n'Imana ifasha wifashije ego turiko turabikora kandi batari bake sinzi ko waje muri filme muri lancement kwa Mimi warayibonye hari nk'umuboss yamaze kwidenonsa ijya mugabo amaze kuduha amafaranga menshi yo kufangaza ego amaze kuduha amafaranga menshi yo tugize lancement misi yose ntatanga munsi ya 2 million ego nukuvuga biriko biraza ikibuze rero twebwe dukora amashari mu kazi dukora inzigo mu kazi dukore bazotubona hajya muri sinema asanzwe hari inzigo n'amashari atari inzigo erika inzigo n'ishari shetani yari hano kwisi narango itari shetani yarareko nirafungwa ya myaka igihumbi ntiragera ngo bayifunga inzigo n'ugwankano n'ishari n'ishavu birahari ariko muri sinema numva shaka kumenya Amedemana irakiza nuwahe muntu maze kugirira nishari canke inzigo kanaka muri gisata cyo gukina amasinema basangiye akazi muri rusange shaje ntaho no kubwira kwera jewe ndira nakubwire utwenze yanwe ngo yakahebo ariko reka ndabigusobanurira ego jewe je na muntu ndabona angirira ishari nta muntu je no kubwira ngo aranya nka cyangwa ngo aragirana washaka ndakubwize n'ukuri nta nuwo nkeka kubera ko kenshi bikunda kuba ugasanga
mugasi ndakubwira ngo ntawunyagiriza oya abanyagiriza nabuzo Bariyo. barahari kameme ego gaje nta numwe nza kwagiriza kubera ko ego nta muntu je yigeze aza Mhm. ngo antege ibirozi ego nta muntu yigeze mbona aza ngo mbuze gukora oya vraiment ego ndakubwira n'ikindi abantu batazi je maze gukinisha abantu bari muri industry ya cinema maze gukinisha batari bake ego mu mice yose cyane cyane mu mice ndavyemeza yose ndavyemeza kwa Beri kwa Ego. Fani kwa benshi kwa muri Sabasi hari, Magic kwa Sabasi bose Ego. nka bose ariko nta muntu numwe je ndaje guhamagara ego wakinire wanyankire ego none wumva no bagiriza ishavu nyinshi ariko numva nshaka kumenya wavuze neza yuko muri sinema y'u Burundi biba bikeneye yuko mwisopa cyane ariko hariho bamwe bagenda bagirizwa cyane yuko batwaye izindi vision canke vision zigistandukanye muri sinema y'u Burundi kugira bironkera bagiye batandukanye nice kintu mbo bahanurira mbega bo bafashe inzira nziza yo kwinjira muri sinema bironkere babandikana akanaza kuvugira imbere kuri Anashare nice kintu mbo bahanurira canke bahisemwo neza yewe je nta muntu nza kwagiriza icyaha muri ivyo nzi impamvu ego umwe wese yinjira mu kintu afise objective ego kandi nagira ndakubwira nimba umurimyi Ego. kera hari abantu batakunda ibintu vyo kuragira ego mugabo babona hari utwana tw'udukobwa dutanguye hajya muri vacances ugiye kuragira bakacatanga ngo ndaziragirira ego vyibura uwo munsi aragomboye umukozi agiye Ego. kuragira Ego. rero umuntu yaje muri cinema afise iyo objective ego ndagira ndakubwira yuko Mhm. nta mwuga udakiza Ego. wo kuroga ego none ndakubaza umuntu yoza muri cinema yifuza kuzohakura umugore mwiza bakaca bahurirayo bakubaka bakagira amanyazi cyo cyiza ubutoza ashaka umugabo akaronkerayo umugabo ego cyo si cyiza Ego. ahubwo nagira ndakubwira sobanurira ikintu kimwe ego burya cinema Mhm. siyo turonkamwe amafaranga ya oya Mhm. ahubwo cinema idushira ku gasozi hejuru ahabona Mhm. ikaduhuza n'amahigwe Mhm. yacu imana yatugeneye Mhm. amahigwe yacu ni abaduha ubuzi Ego. publicité amahigwe yacu ni abagore ni abagabo amaki abadiaspora diaspora ni bona vyo ariko ndakira ndakubwira uzobishiramwo uwo ndi buhanure Ego. nujya mu ntabizanamwo buryarya kuko Ego. twagiye kukina sinema ego abantu baja mu byo kutwizera ngo Yeah. baduha ubuzi tubakorere sinema Mhm. tukaca tubarya amahera y'ubusa tubakora icyo badusaba hari abagize twizeye baduzeza ibindi tukabarya amahera ukiraho nyene ndazi yuko ukijijwe uratanga chance urakoze kuri ico kintu bandanye urumva arabatwizeye arabatwizeye ego ivyo badukeneye ko tubemerera kubikora Ego. kugira tubarya amafaranga ego ntitwabikora ego ubwo buhemu nibwo bubi cyane ubundi cyane. kuza muri sinema uvuga uti nzohakure imodoka nziza intego nziza kuwe n'iterambere ni byiza Ego. ariko iyo modoka nziza uzokwe excroka canke waje kwikinga inyuma ya sinema kugira ngo zisuka abantu nivyo nuko ariko numva shaka kumenya warabikoreye canke wagize abafatanyabikorwa muri rugendo rwa kugira ugume muri no rugendo rwa sinema y'u Burundi icyambere je nta muntu ufata minenekwe ego muje amahirwe nagenda yakura ku bantu ego baba badukorana uzobabaze iyo turiko turakorana nkayishira ku mutima uwo tunaniranywe dusezerana neza bibaye ngombwa nkamusaba imbabazi si ivyo gusa rero ubwizigirwa nibwo nico kintu ca mbere ego kubera jewe natanguye akazi ka filme 2012 aho nahombera naremera ngahomba sinaca Ego. n'extra ku muntu ego rero nagiye ngenda dahura urazije nagiye nakoreye Inoa Cinema nkorera ntuzenye warubizi nkorera Bollywood Ego. nakoreye abantu benshi Yeah. heruka gukorera Sabasi na Mimi ego abo bose uzogenda ubabaze ego ikintu nakora ubwizigiro nimba nakwemereye ikintu ngasanga nihenze mu biharuro Yeah. ayo mahera mpomba nibimenya ya igikorwa cyawe ndakiguha ya nuko nico cangumije nkeka ngaha
ego nkaba je nibaza ko nta muntu je nagenda ngirira nabi mu kazi kanje. Watubari neza yuko waje muri cinema 2012 ndemeza neza yuko Amede Manirakiza ari mu ba legend muri cinema kuko yagiye aramura benshi bagiye batandukanye, ariko ubona uhabwa agaciro kameze gute, ubona uhabwa agaciro kangana gute muri cinema muri new generation canke muri bano bantu musanzwe mukorana akazi ka misi yose? Uko no kwihenda cyane kurondera agaciro uhabwa erega ubwawe burihabwa. Ego nimba ntiha agaciro ntawe ukwiye kukaba. Ego ivyo vyo kuraba abantu bampa agaciro vyose ndabiraba kandi n'ikino guhangaho ubwawe burihabwa je ndi agaciro kwanje ndakora akazi kanje neza. Nta mwanya afise wo kuraba bampa agaciro kubera urabona nawe wakampaye wantumiye kuri televiziyo agaciro mpabwa nikeza. Ego ariko ubona isoko ya filme mu Burundi uyibona gute, bimeze gute? Biriko biraza ndabikubwira impamvu biriko biraza. Ego burya isoko ego ya mbere ego nukuronka abakonsoma. Ego kuronka wowe inyungu nukuronka abakonsoma. Kera dudandaza kuri CD batubwira ngo kura ngaho nta vy'abarundi ngaho ama CD uduheje ikiganiro cyo muhira wahabonye ndakwereka umuganda w'ama CD fise haje. Ego nukuvuga ico gihe abakonsoma twari dufise, ariko no muzi jewe nsohora filme abantu ibihumbi 100 bakarara bayibonye. Nukuvuga isoko irahari imeze bien. Igisigaye nukuraba ukuntu tuyinjirizamwe nukuvuga tuyungukiramwe mu soko. Ariko tuvuye mu bafana numva shaka kumenya ubona cinema y'u Burundi siko igisata ca cinema gishigikiwe gute n'igihugu canke leta y'u Burundi, kuko ndazi neza yuko banyakubaho hari basanzwe bashigikira impano kanaka, ariko ubona hari benshi bakunda kubidogera cyane yuko mudafise igisata ca amikari y'abasineaste mu gihugu cy'u Burundi, ariko bakavuga neza yuko byo biva namwe kuri mwe buko ntimutora n'umwanya kugira mwicarane canke kugira leta bashigikire. Ndazagaruka kuri kino kintu kuko haragiye haba amanama y'abajene baba artiste, ariko muri cinema ntitwigeze tubona umuntu abaserukira. Ubona gute mu gihugu, ubona babashigikira gute leta y'u Burundi? Bo leta y'u Burundi ntaco no yagiriza. Ego kubera ko ni kwako ndinavuga bategezwa gufasha abo babona umugani wawe nta shira hamwe riduhuza rihari. Natwe ubwacu niturakora mbega ndakubaza uribuka ba Big Fizzo igihe batanguriye gukora kiya gihe cinema twari tujyana. Dutanguye hirya yeje ibi turiko turakora natwebwe ntitwiyagiriza cyane, turiko turakora turiko turagerageza kandi niyo huriro ry'abasineaste nta gupfa kurikora natwe tutariduza turiko turagerageza ibishoboka. Nibaza ko hazogera igihe kandi leta y'u Burundi nk'ubu nk'akarorero muribuka ko je maze gukorera amaransema menshi muri meri. Burya kenshi bahampa kuri sponsor. Nukuvuga rero nimba meri iserukira leta yose muri meri ya Bujumbura. Nukuvuga rero ntaco twokwiyagiriza ahubwo dukore cyane kugira leta itumenye. Ko je ndavyumva. Ariko muri no misi ndemeza neza yuko cinema y'u Burundi iri kiraronka amanota cyane kuruta umuziki mu gice cy'u Burundi. Wibaza neza yuko kubgawe ni kubera iki muri no misi filme iyoboye mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi? Erega nubundi burya ahari cinema. Ahari cinema hakaba n'umuziki bigakorera kubiri. Nubundi cinema itegeza kumira umuziki. Uzi impamvu? Ubundi cinema n'umuziki biragendana. Kubera burya umuririmbyi abaririmbyi keshi uzosanga bakora ama histoire mu ndirimbo zabo. Ni cinema. Umusineaste nawe indirimbo itagiramo aka soundtrack. Si cinema ntibaho. Kuvuga cinema n'indirimbo itegeza gukorana. Ariko rero isinema umuntu akora cinema amara umwanya munini imbere y'abanyagihugu y'abafana. Ariko umuntu akora indirimbo urazi n'iminota 3. Bisaba rero abaririmbyi kugira tujane bakore cyane natwe dukore cyane. Tukoze tumenya tuti ebana nditura Bantu Boy inkorere instrumentale cinema yanje intore ndivugwa Bantu Boy ivugwa. Urumva? Hanyuma Bantu Boy imaze gukora cinema. Imaze gukora indirimbo kanaka ya dramatique canke yande. Irakeneye ti muri BMT reka tubitura badufashe gupanga scenario zajya video. Bantu Boy isohora indirimbo nk'akarorero k'indirimbo ya dramatique dagowe muri. Bifata akosho. Kubita avec BMT badukoreye ntuzenye ibintu nk'ivyo.
urumva tukajana rero ubu unye ico kintu kiracabuze kuko nk'ubu mu ndirimbo nuja kubaza ego twe ntibatuzi cane si cane kuko turiko tuvuka hirya ego ariko iyo mikoranira nibaho nta ivyo bibazo vyo kuvuga ngo sinema ngo yamize umuziki ntibizobaho ego ariko ubona habuze iki kugira filme y'u Burundi mu gica c'ubundi meze neza yuko gushika ino sa filme iri kiraduga cyane ubona habuze kugira tubona filme y'u Burundi yabaye mpuzamakungu international tuko turaraba abagiye batandukanye bari mu bindi bihugu bavuga ati sinema y'u Burundi iri kurundi gwego nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ego je niko ndabibona ubundi je nkuba Imana impaye akanya n'abakunzi ba sinema mu Burundi bakamakanya nyene bakemera tugakorana ego cimbona gukora filme international ija mu mahiganwa Facebook hariya tukagenda tukabakubita tugatahana urukombe president akatwakirira hariya mbona byoroshe kuko narabonye impano turayifise sinturavye turayifise iyo mbira umuntu akoresha akakanoni akaba afise umuliyoni w'amafaranga y'amarundi nta ni dolari na rimwe ririmo cyane idolari rimwe ririmo ariko nyene nubwitange urumva nukuvuga akagenda gakora video akaza akayiprojecta ikaduga biriya ugasanga ndikonkoresha 10 million jewe ndikonkoresha 10 million nkaza ngasohora filme ikarabwa n'abantu 10,000 ego ubwo bwitange ndiko ndavugira niyo mpano mfise yo kwihangana ico ntamwe amafaranga mwaba bossi ico ngo bitamwe izo miliyoni 100 bakora dukurikirana cyane noreka ko bageza hariya no bageza kure twobageza kure twobikora kandi bizoza ivy'Imana n'ivyihuta ego habuze iki kugira sinema y'u Burundi nkaho watanguriye cyane abagiye utandukanye nk'aba legend ndemeza neza ko watanguriye benshi bagiye batandukanye ariko twama tubona cyane muri sinema y'u Burundi mama mwizeye cyane uburyo buva kuri accounts ya YouTube bitandukanye n'izindi platform atamusi numwe twigera tubabona ko kugira musangize ibikorwa canke murondera izindi soko habuze iki kugira sinema y'u Burundi kugira tubabone ku zindi platform ikirenze kuri YouTube nivyo ni vya bindi turacari hasi turacari bukebuke ariko nibaza yuko n'ahandi hari zirya zindi platform suko bahevye YouTube ni urubuga runini umuntu agomba kugiriramwo publicité cyane buriya je no kubwira igihe turimo twebwe mu Burundi sinemera cirondeza muri publicité iracarondera public ntiturayironka abandi bakubita umuliyoni urabizi rero zirya zindi platform nazo zirya anye zikeneye produire sur ego nanje njanye bijya 100 niba muri bijya 100 je ndo nka ku munsi nibake bo nkurikira kuri platform kana ariko abo bake gacari ko ndubakira ko nabandi nongera nabandi baduza kurabona ubu unye sinema igeze ku rwego rwa 35 ku munsi en general moyenne dufatanye hamwe nibaza ko umunsi umwe tuzokora platform kanaka igurisha filme neza hamwe umuntu akora agafilme akavuga ati akayashu omwe basi n'irindi terambere imbere yuko tuja mu kandi gace utono n'utundi muri kiro gihe uwo wafashije cyane muri sinema y'u Burundi ndavuga sinema yitwa Ciramondi yoboye mu gihugu cyacu Burundi ndanavyemeza cyane abakunzi banashe yabaze ko menyoza siko ariko muri kiro gihe umwigeme wacu ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko arahura n'inzitizi nyinshi cyane siko Mimi Mireille isinema Ciramunda amede nkuko wayidirectinze yaravyemeye aravuga ati jewe BMT iramfashije bwitandukanye ubona Ciramunda bimeze gute ubona yagushikanye he gushika ino saha jewe jahano Ciramunda yangejeje ni heza pe ego boss inza kuvuga ko ari harehare cyane nagezeyo sindagerayo mugabo ni heza kandi iracakora n'ibindi kahisi yo yonyene urazi nari mvuye kuri ndahazi rero Ciramunda ni bien ndashima gose ariko muri kino gihe abantu bako baramutera ivyatsi cyangwa bako bariko bamudisinga cyane kumvo yuko yigeze gukora ikiganiro kuri mwene wacu Cita mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda iyo uri kurabona Mimi Mireille ari karahura na zino cities abagenda bamuvuga cyane bamugarukanira kahise Amede Manira kizaheza akavyakira gute nk'umwana yaramuye canke nk'umwana ari karafasha muri industry yo mu gihugu cyacu Burundi mu gisate ca cinema
ndakeka amakuru yiwe yabijya bintu yose uyamenye vuba wewe kuko iyo Ego. yamenya kare Ego. bijya vyatsi bariko ramutera nanje barabintera Cyane. twaraduteranye kera nkimwakira muri BMT ego baragize barazana amafoto barerekana ibintu baravuga byinshi kuri jewe no kuri we nibaza nimba nawe nyene yoba akiri Ego. hahandi bamuvuga bijya bintu akarira canke akagira ubwoba ego araswata nyene nta kabuza muga jemeze neza bijya nta nico bimbwiye kandi azokomeza atera imbere nimba yizeye ariko nubwo ubutumwa wumva wobwira nk'ihumure Mimi ariko adukurikirana agiye tsanzukanye kugira agira umutima ukomeye cyane kuko ndemeza yuko nawe anakwemera canke anakubaha cyane kuko wamufashije ibigi bitandu gushikana n'ubu Mimi reye nimba agikeneye irindi humure aracirukanga pe ya ibintu boba bavuga birasanzwe kuvyo bavuze kera ego kera baravuze ibirenze arafunga umuntu wa arakomeza turakora muri BMT ntacyo vyatwaye n'ubu nakomeza komera ego ariko Kado Havere naragiye numva cyane yuko mufitani isano hagati yawe na Kado Havere the same family n'umuryango ego cyane mushiki wawe ariko bese barakunda kuvuga yuko Ahmed Manirakiza abuze iki kugira Kado Havere nawo musore muri BMT tumubonera account ya YouTube apana yuko agakinira BMT habuze iki Ahmed bega BMT ni iki kwanza erega ego gusohoka muri BMT ego abantu nimba bibaza gukora account yawe ko ego utari muri BMT ko uba ari hutsinze babihenda cyane ego ahubwo gusa burya kugira umuntu akore account yiwe uvako ego Kado Havere umusa azobishaka azoyikora kandi Kado Havere tuzoba turi kumwe no muri iyo tuzokomezanya dukorane niyo onye na muri BMT ntaco bitwaye yego habuze kugira namwe mushiremwe umutima Amede oya arawufise mugabo nagira ndakubwira umwe wese abanza kuraba inyungu ikomeye ahayifise kubera nk'ubunye gukora account yiwe inyungu niyihe nimba BMT nayo ahabona inyungu igize ego ariko hari benshi bahora bavuga neza yuko iyo abantu benshi kuko ndafise ngaha amaherzita agiye atandukanye umuntu rero bivana n'uwamusohoye ego dufate nk'ubu dufatire kuri Kado Havere nyene ego Nje ndazi mu bantu bagira ubwoba Kado Havere ntarimo ego ahubwo Kado Havere kintamfise ego nashobora kubakisha ivyondo fondation yiwa kubitisha ama block n'ibiki ego hajya rero ntimugira ubwoba bw'ukuntu Kado Havere ari karitonda oya arashobora kuzokubaka ikintu mukabona giteye ubwoba kubera yitonze yihutira iki ego kandi nagira ndakubwire twege nta muntu dusohora nabi ego ndetse agiye nabi ego kubera urabizi amajambo barayavuze kuri Mimi ego Mimi baravuga mwamutaye kubera yakinye filme ko ifilme yiwe ya mbere yayikinye natwe turiko tukora intore hindi ya mbere nawe ariko akora filme yitwa ibibero by'umuvyeyi rero abantu baribaza yabikoze kubera bamushibuye no twebwe inbox twari tumeranye neza twako tuyaga neza rero kandi Mimi ndazazotera imbere tu ego Kado Havere rero nimugire n'ubwo hajya muri BMT hari abakinyi bangahe muri BMT twe n'abakinyi na bamwe dufise bisigura neza yuko benshi baza kuri kontra y'igikorwa kanaka twebwe muri BMT turaraba filme ntabwo duhamagara abakinyi ngo tugira tubandikire filme turandika filme ukarabe igikwiye naka ego naka turamubona mugano nakuriya yo murusha tuzanuriya gutyo rero nico gitumubona hakina nka bose natwe abiwacu twe urumva BMT ni nka company ntabwo ari umugwa w'abakinyi abiwacu tubonye hari aho twokina naragiye mbona cyane ku mbuga za BMT bavuga yuko Kado Havere ari we yanditse imva ya mwihoro siko naragiye mbona cyane izo Chris bavuga neza yuko mu minsi iri imbere agiye kuduha n'amasinema menshi nagiye ndonka na update news ntarinzi cyane yuko ari we yanditse save the date Agnera Mutsoni nza kubibonera cyane kuri BMT siko ariko bano bana babiri kandi abagaruke ko Kado Havere na izo Chris tubitege yuko mugiye kubashigikira cyane yuko mubinjiza muri BMT buja bo rero nagira ndakubwira ikintu kimwe BMT buja uko yamyikora niko no bigumikora ego mwana nagira ndakubwira kuba umustar
ni vyiza ego nkuko bavuga ngo umukobwa ubwiza bw'umukobwa nibwo umushikana ku mugabo mugabo umutima mwiza wiwe ni umugenera igihe azomara ku mugabo kenshi aca yahuka n'umusineyaste kugira impano ni vyiza biratuma uja kuri hit ego ariko imyitwa ndayitengwe discipline ego niyo iguha igihe umara kuri hit yawe muri BMT natwe nuko turakira abantu benshi pe ariko bivanye na discipline y'abantu hari abo tugenda tuvuga tuti kuri iyi mpano yawe wokongera kwiki wokongera ko niki Kado Ravere muramunzi mu gukina vraiment je nibaza ko ari mu bambere cyane simvuze ko ari uwa mbere mutwumve neza ari mu bambere pe ego ndavyemeza nanje Chris nawe nyene ni intwari vraiment mu bahungu dufise ariko twagiye dusanga hari izindi mpano bafise zitandukanye na kujya gukina ego nka Kado Ravere ubu aho bigeze aha ni wa mbere ndabivugiye Kado Ravere ubu turamaze kumubona mu yindi mpano yo kwandika iyo twarayerekanye yindi mpano yo kudirectinga mugiye kuyibona ego aho je nzohora nkigira mu bindi nawe nkamuhexira film akayidirecting igasohoka ifise ya karite nyene ya BMT ego nukuvuga rero abo n'abantu noba ndemeza neza ko maze kubona ubutwari bwabo ego kandi ibisuku umunwa mugiye kubibona vuba bivanye n'ibikorwa tugiye kuza turakora ego nuko rero makuru nayo ego reka twigire mu tuntu n'utundi siko umuntu wa mbere yakubwiye ko agufana yarinde nimba atari banga umuntu wa mbere yambwiye ko mfana ego muri ibi bikorwa vya sinema ego ye biriko biranze kubera ni byakera nizakera ndiko ndonderera kera umuntu wa mbere yabimbwiye canke yabinyeretse base sawa yabikweretse yabikubwiye aha umuntu wa mbere yabinyeretse yitwa Fisto Haragiramungu Giti much respect ego Giti niwe yabinyeretse donc yakoze ibishoboka byose kukira nawe ndakubwije kuri nawe yatumye ninjira muri sinema niwe yatumye ninjira muri sinema cyese narinzi ku sinema no byakweri suko yagiye kunsabira cyangwa agirene ego yaranye excrote ku buryo nisanga ndiko ndandikira ego Amede mu buzima bwa misi yose cyangwa mu buzima bugiye butsanzukanye akunda iki yankiki Amede je ego mani rakiza mahoro wa mugabo ndakunda amahoro jewe ikintu kimpa amahoro nico kintu ca mbere nkunda mu buzima ikiyanyima naho nubwo nabanda gikunda ndagiheba nico ikintu bakubwiye ukore kibi ushaka canke uhombe ubuzima wawe hitamwe iki gukora iki bakubwiye ati ukore ikintu kibi ushaka canke uhombe ubuzima wahitamwo gukora iki icyo nokora no kwicara ukangenza uko ushaka muri make muri kwa gukunda amahoro je sinkunda umuntu andikta filime yaguteye ubwoba cyane kuva ukibona mu gihugu cy'u Burundi filime yaguteye ubwoba ni yahe uyiravye ukuntu ubwoba nkagira ubwoba ego ukavuga ati bana ndiko ndayiraba ego filime iyo hanze canke yindi yo mu Burundi cyangwa niyo hanze uraza kudusangiza nta kimwe oya yo mu Burundi je ntaya ubwoba intera ubwoba ukuntu ikoze cyangwa intera ubwoba nkabijya vy'ibizombi byose muri yo sanse uza kwishura muri yo sanse yose ukuntu ikoze ukuntu yanditse cyangwa muri yo sanse yo gutera ubwoba umva gahizi wanje ntizirimo Shumureta ego oya Shumureta sinayiravye cyane ahubwo ndafise iyindi filime nuko ntakiyibuka uwo munsi narayiravye nabuze itiro mu ijoro ndayireka ni ivyo gusa nta niyo ncibuka ariko numva shaka kumenya naza kuguha abasineaste bagira kuri 5 uraza kubambwira ko ikintu ubazi ko reka ntangure kuko benshi mwaragiye mukorana ibikorwa cyane bigitsanzukanye ntangure kuri Uwimana Fagzin aka Fanny Lavine umutambukanyi wa Noraski siko Fanny Lavine avuze iki kuri career yawe canke umuziki iki
Fanny Ravine bo kuri kariyere yanje icambere yarankiniye amafilme menshi Fanny. Ego. Filme nyinshi bo nibaza ko agereranywa n'abandi bantu agereranywa n'abandi bantu nyene ndiko ndakoresha ubu yarankiniye nyinshi hanyuma ico ndamuziko ya mukobwa n'ingwanyi n'ingwanyi ntaciki intege pe ego twarakoranye umwanya munini kandi afise courage nyinshi cyane uko hama Abel Nduwayo Abel Nduwayo niwe wundi w'ingwanyi nzi ataciga intege n'ubusa kindi ndamuzi ko Abel mbasine yase jewe nzi niwe wa mbere nanje nabonye novuga afise umutima mwiza ego Albert Mr Soro arazi gukina ako kantu kweri Mr Soro arazi gukina cyane arazi gukina hore wamupangiye hore neza akayumva mwarayikina neza ego Mr Sami ni mu legend mwatanguranye cyane hamwe na Lionel Mr Sami arakunda cinema cyane ego kandi arazi gukina nawe arazi gukina wamupangiye hore yiwe neza vraiment arayatinga bien ni byahe bihe wakunze cyane mu bwana bwawe ibintu ibihe mu bwana bwawe ni ibihe wakunze mu bwana bwawe mu mashure ishure vraiment n'umundi ari kumbura sinakunda ishuri cyo gihe mugabo ibihe vyaho narabikunda cyane nubwo ubutumwa wumva haba cineaste mu gihugu cyacu Burundi kugira namwe tuze tubabone kuri amikare yanyu mwagiye hamwe kugirana nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Burundi dukunda cyane aheza abashigikire kugira namwe muze muragaragara mu manama agetsanzukanye b'artiste nk'abajene abasineaste ndababwiye mukomere mukore cyane nta bitangaza tuzokora kiretse gushiramo inguvu no kugira kuhaje ndazi tuzohagera yego cyane ariko bamwe bakavuga neza yuko muri cinema muhora mugura ama viewers birabaho birabaho kuboostinga birabaho cyane mugabo nagira ndakubwira ikintu kimwe mpora nishura abantu yego burya kuboostinga bigira umuntu afite amafaranga umuntu boostinga kesha boostinga episode imwe yego kandi yari kana boostinga yego ntashobora kuboostinga aba abone ngo bagume baduga ahubwo hari igihe usanga byose bamanutse kuboostinga rero birabaho mugabo bigira umuntu afite amahera kandi ntashobora kugira courage yo kugira 1 2 3 4 5 naho wofuse ama miliyoni ngani ego naragiye mbona reka mu kurangiza mu gihugu cy'u Rwanda mu biganiro bagiye bakora cyane Mimi hamwe na Divine Light bagenda bavuga neza yuko imbonesha kuri canke ama TV online mu gice cy'u Burundi atazamura abantu bana kugira ibaduzi cyane nico ikintu umva botekerera ama TV online kuko kenshi nagiye mbona cyane bagaruka yuko ama TV online mu gice cy'u Burundi yo bafasha abantu bamaze kwandika izina ariko abantu ni generation babana siriko navuga abantu bana ko barahitinga ariko turakunda kubona abana muri cinema bariko baraduga ariko atamwanya bakunda guhabwa bagata kumwikomo cyane yuko bino bintu byo ngaha mu Burundi badakunda gushigikira abana bako baraduga abimi nibo bayivuze barabivuze icambere cyo no babwira nuko kuzamura akakazi y'abatwebwe y'abamwebwe burya turasangiye ikintu none je nk'ubu noza gukinisha umuntu hore nana munsi arabona ukuntu akina urakoze cyane byibura afata ka video basaje ahantu ifata ka video yanyereka ukuntu akina ego sivyo rero umuntu aje kukubwira ngo nkoresha ikiganiro urakimukoresha mugabo banza kumubaza ego kiduvuga iki wewe kwanza tuvugana ukuri umuzi nkoresha ikiganiro rya mbere we nta nubwo warunzi mugabo aritonze urabanza kuja kundondera uramenya amakuru cyane ugira imana usanga hari amakuru uri mbundongeko ego nuhaye ikiganiro umuntu kagira ahubwo abo bana nyene ni bakore cyane ego mwebwe namwe namwebwe urumva hari igihe muvuga muti nungukira kuri ntuzenyo kururiya gusa ageze hejuru muga nundi ugize ugira ishaka mwebwe abamenyesha makuru je no basaba kugira ishaka nka kujya wewe wabigize kugira ishaka yo kurondera uyu mustara ndondeye no muvuga kwiki kandi ntumenye iki kuzamura nuko rero ntitwavuga ngo ni nzigo ahubwo mu journalist nawe abakeneye ko iki urubuga rwiwe rugendegwa
kandi rugenderwa n'umuntu atarakora rugenderwa n'umuntu ufise icyo umuvugako kandi kiri interesa ku banyarwanda nico kinumva usezerera ko kabwira abakunzi ba Anashea barakununye cyane ndazi neza yuko ndavise abafana benshi cyane bambari ati Amede turamukeneye inyuma y'intore nindi nibaze neza yuko ugiye kuduha n'ikintu gikaze cyane sikera Imana idufashije mu kwezi kw'icumi tuzobaha ikindi gikorwa sikera urumva hasigaye kwezi kumwe rero abakunzi bacu abakunzi ba Anashea ego twababwira yuko mwihangale gato kandi twebwe ico dukora turitondera igikorwa ndazi ntimuzogaya nimwagaya naho muzoduhiki hano mushaka tuzosubira tubaronderere vyiza ego ariko Alvera Muhimbare muri kino giharaga ari mu gacerere Amede Alvera Muhimbare ari mu gacerere murazi ko afise amabanga menshi afise kwandika indirimbo nyinshi so akafita no gukina cinema byo gukina cinema byo kuva na kera sivyo yaragize agiheza gukora zijya cinema ziwe ni ivyo gukina cinema ntiyabihagaze ko cyane ego yaciye atangura yihambirira ku ndirimbo cyane ubu rero umwanya munini awushira ku ndirimbo bisigura cerere kaba kahari siko twovyita bisigura yuko Alvera Muhimbare twomushira mu gisati cyayo yo reka ndabaha amakuru mugende muyamenye igisata jamwo byose yarabikoreye ego mugaje nagira ndababwira umufana wiwe w'indirimbo ego ariko mpande yo kumufana mu ndirimbo naramubereye director ego umugaje abakobwa bose bari mu Burundi baranyica ukabazana Alvera za kuba nimero ya mbere mu bantu je maze ku directinga ego Alvera cinema arayishoboye cyane sivyo abandi bumviriza indirimbo yiwe nabo bokumva ko n'indirimbo zishoboye je nibaza ko mu ndirimbo ndiko ndafana kuko nta vy'indirimbo nzi ego muga muri cinema ubwenge mfise n'umwanya mfise muri cinema donc umwanya namaze muri cinema ndemeza ko Alvera ari umukinyi mwiza cyane ari hose aza ubwa mbere aza ku nimero ya mbere imubo maze ku directing iwanje muri film ni na benshi oya ni benshi apana muri BMT gusa ni benshi wa directinze eko mubo maze ku directinga je ndamugira nimero ya mbere ku buryo bwinshi ku bintu vyose namubonye ko mu masene nagenda muha ko je yaranyemeza cyane umva rero muri cinema harimwo no mu ndirimbo arimo ego aho twamubona hose twoshima ego Amede Marekiraize tunagushimira cyane big time kuba wadushigikiye cyane kuri Anashea naragiye ndakurondera cyane ariko nawo umwanya wawe uranagoye bro n'uwi wawe ntiworoshe ariko Amede ndagushimira cyane kuko naragiye mbona support yawe igitsanzukanye abakunzi ba Anashea tugenda kuri BMT kugira tugire subscribe hama bagiye kuduha n'igikorwa kimeze neza nubwo ahe butumwa wobwira abakunzi ba sinema y'u Burundi no kuri mukomeze mudushigikire ejo ni heza turiko turakora kandi nimwe mudutera intege nimwe mutuma dukora cyane nibaza yuko ariko kandi nk'umuntu ari kararaba kino kiganiro kuri Anashea taragira subscribe arakenewe kugira turi ngaha tuzaranya makuru ngaha tuze tumenya cyane yakiriye abantu benshi cyane gose namushimira Amede mukuru wanje reka turi kumwe na Batmix Easy ishoba MC Gundosi ndabakunda cyane turi kumwe na DH Telecom tunabashimira cyane aba big manager bagiye badu supportinga cyane bigiye tsanzwe mugiye kubona n'amatriko tunashimira cyane Big Boss Willy mu Kabondo akabari kameze neza back to the ball hasta la vista mugire amahoro menshi mu miryango yanyu ndabakunda cyane bless up